kazo makuru ategekanya ikirere yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 21 Rusama 2025. Mu gitondo hategekanywa ko azokwaka izuba cemwe n'ibicu bikeya mu ntara zimwe zimwe nka Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Gitega, mu ntara za Makamba, Rumonge, Muramvya, Kayanza, Ngozi, Ruyigi na Rutana hategekanywa ko azoba ari kirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahasigaye hategekanywa ko hazogwa imvura mu ntara ya Karusi hakazocamwo ibihe vy'izuba. Ahazobakanye kurusha handi akazo ari mu ntara ya Ngozi ari Kimeze ku dogere Celsius 12. Ku muhingamo hategekanywa ko hazogwa imvura mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu, mu ntara za Rumonge, Ruyigi, Kayanza na Ngozi hategekanywa ko azoba ari kirere kirimwo ibicu vyinshi. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bizokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho bizoba ku dogere Celsius 29. Ejo mu gitondo atekanya ko izuba rizoseruka isa 12 rirenge isa 12 zibura iminota 3 zo kumugoroba. Akaba ngagarukiye amakuru atekanya ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu verifiyo na Todinka ayabashikirije.